Ewe Burundi ngira ndakuririmbe, ewe Burundi ngucurarange. Mwiriwe canke mwaramutse, bwakeye mwaraye mumerewe neza bivanye naho muherereye. Ni jewe Rukundo Diogene kuri uno munsi ngira ngo ndabashikirize ikiganiro inkingi musanzwe mukurikirana kuri Jimbere Magazine hamwe na Kaze FM. Here we go. Mu kiganiro rero inkingi cuno munsi so kuvuga ibintu bihambaye cyane. Mu cegeranyo giheruka kuba cerekeye amagara yo mu mutwe cyabereye mu ntara zine: Bujumbura, Gitega, Rumonge hamwe na Ngozi, cyarekanye neza yuko abantu barenga ibice 35 kwijana bemeza neza yuko iyo watanguye gufata ibiyayuramutwe bigoye cyane, mbese bidashoboka kubiheba. Birateye ubwoba. Ikindi giteye ubwoba nuko muri abo bantu nyene bagizwe ko ayo matohoza basanze ibice birenga 29 kwijana bemeza neza yuko bamaze gushikirwa n'imiburiburi n'ingorane imwe ivuye kuri ivyo biyayuramutwe canke izo nzoga banyoye. Bagenzi, birateye ubwoba. Mbega kuri no munsi ko tugomba tuganire ku vyerekeye ibiyayuramutwe, haba mu bakuze, haba mu bana, haba mu gwaruka, ibiyayuramutwe, inzoga zikaze. Mbega hano mu gaci wanyu nubwo bavuga ngo kirazira kumena kabanga, hano mu gaci wanyu byo byibonekeza birahari ho bari baba bizihereza? Ngaha ku mutumba wacu wa Muyange no mutumba wa Ruvumu baduhereranye, tiko turaraba ibiyayuramutwe. Birashoboka yuko hari habavyihereza nk'abanywa amatabi, abo banywa amadroge kubera ibibazo baba baraciyemo. None ivyo biyayuramutwe ga mutwari wacu hano, nibaza yuko hari muri urwo gwaruka canke se muri abo bantu bakuze baba babifata bivuye ku byo byarabashikiye muri kahise, ingorane zo bazarabashikiye, ibintu baba barabayemo biteye ubwoba. Sanzwe mu karere turimo atari abantu bakera banywa itabi cyane, abubu si beshi, si jana kwijana baba bari nyuma. Twegere abandi turi kumwe hano, ntiza akoze tubaze duhere hariye. Uravuga akazina hanyuma ukavuga ibiyayuramutwe, ubwoko bw'ibiyayuramutwe woba ubona bifatwa hano mu gace iwanyu. Akazina kiwanje nitwa Ndayisaba Aureta. Aho ntumbere mbona hagwiriye inzagwa nizo bihereza. Je nitwa Irakoze Divine. Wamperereye ngaho ijumba. Ibijanye n'ibiyayuramutwe abeshi bakunda kunywa inzagwa zisanzwe. Mugo ibyo bitwa ibibanga nivyo mbona ari bibi cyane, iyo umuntu yabinyoye aramera nabi, ugasanga tashi yabaye nabi. Kandi nk'ugwaruka nago ruca rutera roba nabi mu mutwe rukiri ruto. Nanje nitwa Ntakirutimana Jamari. Yego nanje aho mperereye kenshi ndumurezi, ndakunda kuba nigisha abanyeshuri. Rero ugwaruka ahanini hanini rurakunda kunywa ibintu bita ibiyayuramutwe. Benshi baramenyereye kunywa ubwa mbere na mbere itabi kugeza aho bashika ku rwego rw'urumogi. Turabibona tubaravye ariko turabigisha. Ubu baharaye kunywa rero izindi nzoga bita amabangara. Aha iburyo bwanje bavuze bati baratubwiye ibiyayuramutwe bisanzwe bihari ni byinshi. Yagarutse cyane gusumba izindi ni bangara, ni kike, ni obos, bavuze n'urumogi, urumogi ruri mu bajene. Mbega izo nzoga canke se ivyo biyayuramutwe bihereza baba abantu bakuze bafite imyaka ikiregera imbere gatonya canke se ugugwaruka, nibaza yuko harimo ababifata kubera ibyabashikiye, kuko umuntu wese agira kahise, igihugu cyose kigira kahise. Rero kahise ko umuntu karashobora kumutuma ibyamushikiye ari nk'ibintu bibabaje, ari nk'umuntu yashikiwe n'ibintu byo kubura biwiwe, ari nk'umuntu yashikiwe n'ibintu byo kugira isanganya mu ibarabara canke se ubwimo canke kinakiriya. Bibaza yuko izo ngorane z'ibintu byashitse muri kahise zoba zirimo mu bituma abantu bihereza izo nzoga zikaze cyane canke se ibyo biyayuramutwe. Jewe nitwa Mbonyinyubwa Caritas. Yego. Abantu barashobora gufata ibintu by'ibiyayuramutwe bivuye ku ngene abayeho.
ivyo birabaho. Urashobora gusanga ari nk'umuntu yabuze abavyeyi akaba agomba ingene yo kwiyobagiza ingorane afise, ugashobora gusanga n'umuntu yayobewe kw'ishuri yama ariko arayoberwa agaca afatisha kubinywa kugira ngo ivyo bintu yiyobagize mu mutwe yuko ayoberwa hamwe n'abandi abonye urundi rwaruka bikamumaramaza bikamutera isoni agaca aja kunywa ibiyayuramutwe kugira ngo atimbe ayage n'abandi. Urashobora gusanga ari umuntu afise ubukene budasanzwe muhira akaba atagomba gukora, rero arinze asitira akanoti ukadusanga agiye kunywa ibintu vy'ibiyayuramutwe